Ntwari uzi ko nawe nyene Alvera afise umuduga none ubizi gute yuko awutwara gusa nk'umudereva uramaze kubona carte jaune yiyo yujya muduga ni nkuko je no hagaranga nkavuga ati ariko umugabo aguhaye si nko mucishira ku ruzina rya umugabo umusheri ariko je n'umukobwa umpaye imodoka nakubwira ati hindura carte jaune ushiri waje ivyo rero nivyo babwiranye peut-être behind urumva tudashoboye kumenya je nagiye ndaho gusigira none ko twabonye wema manager wa Alvera postinga twe twibaza ko ari we ahubwo mutayimwe umuduga ariko yarapostinga gute yotamwe umuduga Alvera atarawutamwe linoji zige ziri mu modoka za mbere zizimbutse no nga mu Burundi urumva imodoka urabona ko kino gihe ibintu byose byaduze igiciye ariko igihe Alvin Smith ari ahantu urabanze kubona umuduga wa Sami numvise ngo umuduga wawe ngo urava ngo gendo ratambakire wanze bora kugira ikate amagara bicaye inyuma ati fasha ngaha kuzungurusha agiye kuri station ntatsona imbere mu bandi aranywesha ko uri umusanimesha bafise ibyangombwa imiduga yabo sinzi mugabo cyane naronka igitoro pass mu gihe byari bihari basi yarabahana genda kwikwentera umuduga wiwe kuko arinza utondesha hajya niye muri nyuma yiwe naho mwopfa aje bazindukiye kuri park afunzwe twe ntitubimenye kuko bazindukiye kuri park bazindutse bitaba ubutunga na Mr Champagne biranashoboka bakaba barafuze kuko ijya dossier nini mu ni dossier nini bajya abantu bro urazi gukorana n'umuntu witwa mu mafia mugabo urya ntiyaje muziki afite target y'amashow oya kabisa ari no mu rukundo n'uwitwara intoki niyo mpamvu nakubwira nti ziga show uriko uramubonamwo ni kubwo gukuza brand urazi nakubwire reka nakubwira baririmbye ukuntu tumeze umuririmbyi iyo ubatse hit imwe ukubaka hit ya kabiri Yes kandi baramutse ndabifuriza ibihe byiza ndabifurize kuranirwa mu bikorwa byose bya misi yose amazina je ni Star Boy the Ship Mr Recorder Mr Meat Mr Kimararungu Love in Town ububeshi umukozi wo munzu Mr Fashora fashije Mr No Sentiment This is Star TV audio from Burundi East Africa ndetse no kwisi yose muri benshi mudukurikirana ndetse mwanatumye tubico turi kuri no munsi 92 by'ababone ko dukurikirana kuri Star TV ni ku nguvu zanyu mwakoresheje na mameganyu mwakoresheje so reka rero tubashimira ngo Star TV ku yindi ncuro tubazaniye umwe mu bantu bavuga yuko bakoze kuva kera tuvuze yuko ari umuvyeyi wa Yandi TV online yose hano mu gihe cy'u Burundi nitwa twibeshe kubera ko hari benshi novuga yuko twaravye byinshi kuri we hari benshi novuga yuko hari byinshi twagiye turaraba kuri TV online yiwe ari Wakala TV iratuma twese twumva twokunda ivyo turimwo twese twumva twokugurura ivyacu ndetse ikigeretse ko nuko benshi bavuye muri yo bagiye barandika amateka bagiye barakora tukabona nyine ko ari foundation nyine bakoze nziza cyane bakubaka inzu bagakomeza kubaka inzu reka rero tumwakire ku yindi ncuro twaruka gukorana ikiganiro reka rero tumwakire mu bwa Star TV ku yindi ncuro tunamuramutsa cyane tunamuha n'ikaze mu bwa Star TV yambu cyane kuri wowe kwanza Star Boy the Ship ndabona usigaye ufise n'ingendeshwa nziza akabakita kavero mote hama nunga kandi ndamutsa n'abantu bariko baradukurikirana kuri Star TV ndazi yuko ari benshi bayishize ko icizere kabisa yego igituma kenshi nkunze kuza kwa AKES don nuko ndamuzi nk'umuntu novuga yakoze kuva kera umuziki kandi kenshi abawuzi nk'amabanga menshi umuziki ndawuzi vraiment ndawuzi ko biri kose ndawuzi ku rugero rukwiriye yego nkunze kubona kenshi ukora ibiganiro posta kuri Wakala TV novuga ko ari byo biganiro bigezweho cyane cyane ugatanga impanuro hariya ndetse ukanavuga n'ivyabaye nkakora ku mpande zigiye zitandukanye yego iyo uri kuravuga ivyabaye ugasanga uri kurabivuga koko nkuko babiri nkuko babitegerezwa kuvugwa kenshi namabona amakomantere za kwataka kandi ugasanga ivyo uri kuravuga n'ukuri muri kijya gihe ubonye commentaire mu uri kuravuga ukuri wowe ubiha iya insiguro bon urumva umufana nk'akarorero nka wewe Star Boy urafise abafana biwawe bagukunda cyane
sasa uno munsi wagize insolite kanaka nk'akarorero sivyo nkaca nza kuyivuga ngaha kuri media urye mufana biramubabaza cyane urumva biramubabaza kubera ko abayumvise ndiko ndavuga insolite z'umuntu asanzwe afana akunda urumva niyo mpamvu rero bategerezwa kuza kwataka kubera ko ndiko ndabavugira abantu babo kandi je sishoboye gukora cyane bibaye ngumwe ndavuga ku vyiza vy'umuntu nk'ejo nashide biganiro ca Mr Champagne ndavuga ivyiza vyiwe urumva donc sishoboye kuvuga ibi vy'umuntu ha 100% ngoneke kuvuga ivyiza vyiwe naho nenye aho nta kintu ndiko naterera mu muziki w'u Burundi ariko rero impanuro no cengira kumbwira abafana turabizi ko abantu ndiko navuga mu bakunda kabisa rero iyo ndiko navuga ajya makuru yabo bantu mukunda nimwihutire kumva yuko je ndi umwanso bajya abantu mukunda ahubwo mwihutire kumviriza ijya nkuru munashikize commentaire hari umuntu agira commentaire ukabona ati umuntu arafite ubwenge vra ushiremo commentaire ubona yuko nujya muntu mba ndiko navuga ayisomye yo mufasha kuko aba baririmbyi akenshi turaca mu makomantere y'abafana turi kwisi kandi turi mu buzima urumva bikatwigisha amakomantere sometimes aratwigisha rero ntuce wihuta kumva yuko umengo wotera uponda ujya muntu ari kuragushikiriza inkuru je namakuza mba mfise mba ndiko nagushikiriza inkuru hari wambwiye nambaye jezi ya Kongo ngo hakirofa ngo ico kigugu ngo wabuze ngo indi mpuzu wambara biye nace ndamwisha ndamubwira ati burya hanye kwa papa wawe ariho ishiramwe ko impuzu ndoze ndaza gushora ubwo n'ubwenge buke bro ubwo n'ubwenge buke ari abantu baza mu commentaire bakibaza ko baturusha ubwenge uruke twebwe tuba dufite natwe ubwenge bw'iwacu none yo kwambara ibintu vya Kongo canke vya Tanzania ahubwo kwambara yari nko kwambara Kongo bien sûr urumva nta probleme nimwe iba irimwo impuzu ni impuzu grife ni grife izi zose twambara ngaha ntizikorerwa ngaha oya ntizikorerwa ngaha ari umuntu agutuka ukavuga ati wabuze ibyo ukora kabisa ego ugasanga wafashe umwanya wawe baceditinze bagipostinze ukoresha mega zawe ukaza mu muntu akubwiye ngo wabuze icyo ukora ego ico gutangaza nubwo je no kora ikiganiro niko ndivuga jeyo boza bakantuka kandi ko nivugira insolite ziwawe nivugira insolite zawe AKES tukiraho nyene je mvuye ku muntu asanzwe avura abantu bahawe amasumu n'amashami yambwiye ati none abastari bo mu Burundi ari benshi bamabaje ngaha kubera iki tubabona mugabo tubabona umenga mufise amafaranga ariko atayo mufise hari muri industry kandi ico kibaza kimbagije tutariko turavuga ibintu by'umuziki bisigura ko amaze kubona abantu bamwitura baba artist yambwiye ati none kubera ko baririmbye mu Burundi mukora cyane ariko mukenye stable urakoze cyane hari n'umuntu by'umuziki n'umudivantiste ico kintu uvuze ndamaze kukivuga cyane ngaha mu biganiro byinshi ndamaze kuvuga ati nimba hari abantu bakenye muri iki gihugu n'abarimbyi aba bastar biwacu Fizo bapfuye kumukoza kunyene hoti miliyoni kamani zinga kamani jana urumva abaririmbi za paye ngaha turakenye ku rugero ruteye ubwo ntabijya bintu Fernando yiri gwaragira bafise imodoka ngo ariko agurira umuduga umugore wiwe tuvuge ko ari umusheri wiwe ko n'umufiance umufiance wiwe urumva uruke nta nipine bro birabaje en plus imiduga inazimbutse birabaje rero nisani ujanye ni abaririmbyi turakenye ivyo twaba tuvyemeye je namanda bivuga kenshi kabisa ahubwo umuririmbyi yo gutinya nujya usanga abari muri business cyane idanariza utuntu bazi abari muri business umuziki atari cyane uno abafise iki inoti urumva naha tuguma twumva bavuga ku radio bavuga ku mbuga bajya bari mu kintu citwa kwifunga kwifunga bazoronka amafaranga ya concert gusa YouTube izobira nawe amafaranga ya concert yaronka no munsi udosubira mu mezi 6 umwaka uza YouTube naye mahera sikirenga ntaho uzopfuye ugiye vuba kabisa barakwiye kucumva hari undi muntu yambwiye ati ugerageje kurama modoka y'aba artiste mu Burundi ayo bagiramwo usanga 99% kwijana atari zabo bien sûr
baradondagura baravuga Alvin baravuga ba Sadbi ba Melanin Boy ba Fernando mu ndirimbo urya Vishulovu yaririmbye ijya ikete yarabiririmbye ati bagenda kuvidura amakonto kugira bakota imiduga urumva yarabiririmbye mu ikete mu kiganiro bro reka nakubwira ikintu kimwe ugomba kubona yuko ijya miduga abenshi itari yabo inyuma y'ijya miduga hinyegeje amabanga menshi cyane ugomba kubibona birabire kuri Kiriku na Double J bajya bo ntibafekinga mu kwezi miduga bagendera mu miduga yitwa gute abo bantu bari kubavuga ngo bagendera mu miduga babarusha hiti baje n'inyuma yabo urumva kukibo atamiduga bafise nuko batayikunda nuko batayishaka none aba baje inyuma yabo kukibatera baronka imiduga Diwane niwe yigeze kumbwira ati hari umuntu yaramubwiye ati bro tugende uvuge bino bintu ko ari iby'iwawe ngira shikiriza abantu hariya anye tuvuge ko abavuge ko ari iby'iwawe iki uzi Diwane ukuntu yavuze yamubwiye ati kaka je naho ndishikana nta mafaranga nifite nuje kunteranya n'abafana ngo mfise amadolari mfise amamiliyoni unjane hariya ngo ngiye gutanga ibintu kandi je atamahera nifite nk'ikironi ubwo rero nibwo buzima bwiza ku muririmbyi urumva bezi ukwiye gukora ni ya bezi uvuga uti iyi bezi jewe ntiza kunyahukanisha n'abafana biwanje urumva umufana yumve ngo ufise amafaranga uri kuratanga ibintu ejo muce muhuru uri ko wihanaguza ikireso mu nzira canka gusabe sengs uyamwime urumva rero mu nca make aba baririmbyi bobo ntitwo tuvuga ngo tubagaruke ko ivyabo ntitwobiheza ko yeye ntitwobiheza ariko hari umuntu yaciye ambwira ngo kuri Alvin ariko ngo afise ingendeshwa nziza nubwo yavanye n'umugore Mark X umuntu havye imidugati ujya mudugurutwa n'uyu uyu wabatama wipoye ngaha ego ariko nyene Mark X umuntu yubahutse kuvuga ngo Mark X ni imodoka nziza ninde ariko bavuze ati kuri Alvin bivanye n'ubuzima ngo yagiye aracamwo cyangwa Alvin ngo ahagaze neza nawe nakabunga bunye uko kajya kakamuvako aho ni problem bo Mark X bro zirahari nziza ama model mashashi sivyo ziriho nziza ariko ya Alvin Smith ni imodoka ya kera urumva zige ziri mu modoka za mbere zizimbutse no ngaha mu Burundi urumva imodoka urabona ko kino ibintu byose byaduze igiciye ariko ijya Alvin Smith ariho ahantu urabanza kubona umuduga wa Sami numvise ngo umuduga wawe ngo urava ngo ngendo ratambakire wanze bora kugira ikate ahamagara bicaye inyuma ati fasha ngaha kuzungurusha agiye kuri station ntatonda imbere mu bandi aranywesha ko uri umusanimesha bafise ibyangombwa imiduga yawe sinzi mugabo cyane igitoro kwasi mu gihe byari bihari basi yarabahanagenda kwikwentera umuduga wiwe kuko arinze aho tondesha hajya mwe muri nyuma yiwe ntaho mwopfa rero no kuvuga ngo ige modokari Alvin Smith uyishize ku isoko ni modokari ya Sami ya Sami yogugwa menshi kurusha ya Alvin Smith Sami ni marke ya Spacio yorushibe ya marke ya Alvin Smith ego ariko Alvin ni bamusunika ndaduga na interior aratuga muri rariza ngozi none simbizi we baramusunika simbizi yanayikoreye mariage yari base yari yabipanze bijya byose byarateguwe ati umuduga dukene gushikana kanaka bice vyitwa ko upfuye umaze gupfa duce duhamagara bari bategura uruduga sha bari bamuhaye sponsor y'umuduga simbizi ngo bamuhaye umuduga mwiza avuga ati ngo ntaho njamwe muri wanje yabuze amahera y'igitoro nanyarigwa hajya abuze amahera y'igitoro ni umudugunwa ari umudugu sara kuba byari byateguwe yuko bazawugenda bageze kamari kuri Trebeka umudugu wa Simbizi bishe vyitwa yuko ugize gute yuko upfuye ucufira kuri bata urumva bace batelefona urumva ujya muduga wa ujya mutipitwa ndi Gihuhusi Joshua Gihuhusi afite imodoka nziza urabona imodoka urayibona imodoka ni Benzo menga
Asha yitwa gute igenda kuna izina ryawe rirakunda. Yose muri kumujyanwa amafaranga muri cinema. Twebwe. Muri kumukura kwa manoti. Reka n'amabanga. Tuyumbira ku ntuze. Inoti irare. Ku media. Yose inoti. Reka mbandanye. Rero nukuvuga ngo niko vyari biteguwe. Yuko umuduga uza kuza kugira gute? Uza gupfa. Hama hace haza umudugu kazo ujya muduga mu miliyoni atasi urazimbye cyane mu miliyoni ngaha anyuguze ntogura munsi miliyoni 150 kabisa urumva ujya muduga hari n'abantu batokwemera kugira muri V8 babona ijya niyo yari gukiza ku mudepanande simbizi banabone ko simbizi hamagaye imodoka nziza bamubwira ati turaguhaye umuduga kubuntu ariko guri gitoro ushiremwo igitoro none kigugwa gute coja muri uwo muduga washa anye n'imiburibure kugira kwanza yake honyene ni litiro 10 bishobora kwaka busi ya 10 litre aho kwanza nukwaka gusa ntiragenda simbiza vyumvise avuga ati reka nzoshika haje umudugu mfane bamfotore nyene bife kuja ku mbuga vyitwe nyene ko umuduga wapfuye ni muri mariage ubwo cyaje ari imbere arugurura na hiyo yindi yoyo ni muyigumize hiyo arahomba umudugu kaze nk'ujya vrai kukubura amafaranga ibihumbi mwamutera yake sinyaguterereje ko numva ngo yaratereje mu rubanza gwe ntiyantumiye aya simbizi ntigeza gutumira oya nebaza ko ari iki cyatumye atagukonzi simbizi no imanza bro imanza tureke jewe hariho n'inshuti zibu usanga atatumye ibintu vy'imanza birastressa umutwe cyane rero biraguye kuvuga ngo tumira abantu bose ni benshi ndaza atatumye vraiment si George nyene gusa ni benshi kabisa no mu muryango wiwe ndabizi yuko bariho benshi atatumye tukiri kuri simbizi hari beruka kuvugwa ngo afungishije umuntu ukoresha umwanya bimwe barabivuze rafwa pasi naje narabivuze wagira mufunge ukoresha umwanya ngo agiye kuvuga simbizi ukoresha umwanya yihagararaye kuko ubwa Chimamanda bajya batipa ahubwo kuko urabona Chimamanda hariho ama content amwamwe ahora akora umenga aratiyoza igihugu kabisa cyari umutipe yigeze kundondera yaririmbye indirimbo y'abakoloni abakoloni nyene b'abakoloni yaririmbo abakoloni watu baba yitwa Gentil arambwira ati aba bahungu bakoresha umwanya yanaguciye kavuga ati n'umuhungu wawe arambwira ati aba bahungu bakoresha umwanya burya je ndabakeneye tuyage ndabahanure nk'abafrere urumva kuko aba bahungu hari makuru amwe duha tubona Chimamanda agira gute apibli twibaza ko sometime ashobora kuba ava kuri bande bakoresha umwanya bivanye nuko bakunda kugira yes koresha umwanya ngo wo baramuhaye rero impanuro arababwira ati ibi bintu aravuga ati je nakeneye kubahanura aba bahungu kuko yari na ide nziza yari ide nziza nimba ari nka hamwe ya makuru Chimamanda yamashikiriza amwe usanga ari amakuru yo gutyoza igihugu bo babise mu ruhara boba bariko bakora ibintu bitari byo Cenda bahuza sinzi uko vyagenze sinzi uko vyaheze ariko rero muri iyi turu vya simbizi nakoresha umwanya Chimamanda ari incli indani kujya kuntu Chimamanda yaguma postinga mwana wa simbizi yaranakinye na hole nini hajya koresha umwanya yo kubita kugikiriza ku bwande ku bwa Chimamanda ivyo nivyo simbizi atazi cyangwa ugasanga arabizi kuko simbizi nawe nyene hari ryamenye ibintu akintumira mugaka akababizi nukuvuga rero ngo simbizi yaragiye gufungisha nde koresha umwanya ida rero aragiye kumufungisha n'umugore wa simbizi umugore wa simbizi yaragiye gufungisha koresha umwanya simbizi hanaba kandi koresha umwanya yarafise novuga ngo yarafise mal chance nyinshi zo gufungwa urumva chance mbi zo gufungwa ariko Chimamanda yabigiyemo hagati ntumbaze ngo yabigiyemo hagati gute mugabo ababizi barabizi urumva icatumye koresha umwana adashoye gufungwa urazi ijambo koresha umwana yaciye yandikira ku mbuga ngo iki gihugu kirimo abagabo aciye avyandika kuri stati iyo ngo igihugu kirimo abagabo rero ikindi yaranuyikiye amaudio menshi koresha umwana urabona AKES simbizi yaganzwa n'umugore nini ivyo vyama vyavuzwe
ko simizagazwa n'umugore ariko suku biravugwa hayo ujya mugore ngo aramuganza biravugwa cyane ariko suku ganzwa n'umugore urumva umugore iyo mwubase muwamucuditse kumwe ko zikosa arakubwira ati urumva umuntu muwamucuditse kumwe no mu partner w'ubuzima bwiwawe n'ubuzima bwiwe urumva ibintu byinshi murabisangijanya je niko ndabifata burya rero babonye Chimamanda bipostinze bakabona rapostinze vi privé sana usanga bigoye ko Chimamanda yimenya bacha bavuga ati kumbe koresha umwanya ni watanga makuru hari pourquoi pas non atari ayatanga rega biranashoboka sindavyemeje muga biranashoboka nige usanga ni simbizi nyene ayitangira ati kwa Chimamanda sinibaza sinibaza mugara byo birashoboka sinzi ntavyo nzi mugabo cyane nikoresha umwanya ikindi naco rero na ivyo nako ndavuga na trois pieds ngaha kanya gaheze koresha umwanya yarongetse umugore we muri Saudi ariko ararondera amafaranga iyo dossier yo kurungika umugore muri Saudi narabonye abantu bavyandika cyane ngo yagurishije parcelle kugira hamwe yaba hariya kugira arungike umugore muri Saudi sivyo iriya parcelle acyayifise yarayidandaje iriya parcelle amwe yahora bamugatunguru mugani yayidandaje kugira ngo arungike umugore muri Saudi haragakino bamukinye koresha umwanya ko kumuginoti ntagomba kuvuga ngaha anye kuko ndarinze ndakavuga umugore we akavyumva umugore we navyazi ko iyo noti yari namasoke menshi umugore yatazi koresha umwanya yarazi kinya nyinshi umugore we yori namenye byakoresha umwanya byose ewe iyo chamani mugiye koresha umwanya kiri hambura kibona ko kimereye ni kino stress ni gipisma kandi ivyo gihisha kirasho kuba kibihisha kugira umugore wiwe ntagire gute ntashavure kandi biyumvika canke bavane iyo uri umugabo ukuntu umugore wa kandi koresha umwanya kuno umugore wiwe kubi aramukunda vraiment ujya mugore ndavugira koresha umwanya ati ndaguhevye koresha umwanya urarapfuye yo caraba yo kwiyahura kabisa ico kimwe cyo gukoresha umwanya muga rero nawe wamukorera akorera umugore w'amanyanga menshi yaramukoreye igisanga umugore ntacazi koresha umwanya rero mu bwenge bw'abagabo rero bo mu rugo umugabo azazanye ubwenge bwinshi ati none shere ubona gute ibi nibi tubikora uko nuko kuma umugabo yamaze ko none ibyiwe ariko agomba gukuvura koresha umwanya baramukinye umukino bawo mukinye singoma kuvuga ariko bamaze nera kwegereye baza kumva umwumvishe umukino ntazi nuko ndabizi nora kurondera basi mugani kandi baramaze kukamushiramo ari navyo byatumye andanaza parcelle yaragira ahubwo arabe nyene ukuntu abigenza naho ahandi wo urumva makuru avuga yuko koresha umwanya yakinywe umukino n'abantu kubera ibintu yagomba gukora cyane vya bindi bavuga ngo ufise imitungo ngo uri umugore w'abandi ngo bace bayikuta shawe nawe kumenga ndonda Starboy wera kumengo je siriko nagotahura abakino ko kujya parcelle mu wareka navyibandanirize ko nariko ndabivuga aho numva umengo ngomba kubitwara mu zindi nzira nukuvuga ngo koresha umwanya wamaze kumukino wamubwira ati bro aha rero wewe karabaye zana inoti koresha umwanya izo noti azikureye akubita parcelle ku isoko yamaze kuyikubita ku isoko aracaye kwavuga ati umugabo yikora ku byafise umugabo yikora ku byafise umugabo ujya mugano waruhejeje guce oya ntusubire kuce nuko araheza aratanya izo noti izisigaye aravuga ati none jewe nzoba muri iki gisagara ta parcelle mfise kandi koresha umwanya ujya bama bamukoreye ngira namuhanure ngiye ndaziganira araza ukira batu ariko ngira ngire ko namuhanura ubwa mbere yagenda avuga ati ngo fise iPhone muri umugura aryoshe amwe bacha bayibana iPhone icira kubitwa irindi jambo yamagenda avuga mu bantu ati mfise parcelle mu gisagara ca Bujumbura nayo ngiye ubu nawe arapanze urumva arapanze kandi umugore kwa ryoshe nta cabahaye umugore aracariho urumva rero aho rero umugore amaze gushika hariya nada bari hariya bagira contact kwa basani bo ngaho abandanye gusa akora amanyanga umugore akazobimenya basi umugore azocaza kuryohera abandi koresha umwanya isi ntabanga igira wapi tute turavuga tuntu tutwibikamo ibindi nyene turavyihoza buheruka narivuga ivy'abana biwe nabishira ku mbuga abana bakoresha umwanya pana bajya vyaranye na mamagi abandi
mugabo kabisa reka ndavyihoze sindabigarukemo kuko noba ndiko ndagwaza pressure abantu kabisa yes turi muri industry ivuga ngo ibintu byinshi inyuma yo gufata rutema ikirere dramatic umunsi wejo yerekeza mu gihugu cy'u Rwanda hari habaye show novuga yuko twibaza yuko izahapi kwita squata kwa dufite ubwoba twari tuhari tugiye kurondera content twari tubabaye ariko nico yagiye kugaragaramwe abantu benshi kabisa abantu show ya dramatic ni bayise dramatic consent PCK nibaza ko ari we gushiramwe imitaha twabonye post ya mbere uvuga ati Mr Champagne arafunzwe twaramenye cyamufunze mu nyuma uravuga nibindi byinshi kucereke dramatic na D1 uragenda uravuga kumbura ugenda uravuga ntuburi muri show ariko makuru ndayamenya no muri show zaho sinza sininjira muga makuru ndayamenya makuru yakora urumva nibibera bavuga ati nibibera munsi y'igitanda biramenyekana bon jewe ndumuntu reka nakubwira ukuntu meze mfise umubano mwiza n'abantu benshi nukoresha umwana ntumve niko namuvuga uko arabizi uko atanzigo cyambanye neza ni entertainment twarabizi ni entertainment arabizi ko atanzigo kandi arahora nzana n'amamarché ni bon kandi ndanabimushimira cyane nk'umufrere twaba twavanye ko rero no kuvuga ngo je nabanye neza n'abantu benshi ikindi naco ndavugana n'abantu benshi ikindi naco ndamenya ukuntu ndabayagisha rero muri uko kubayagisha ngenda ndamenya ubusokre bwinshi bugiye butandukanye kandi abantu iri kuragayaga nabo ba hajya rero ukuri kwiza ukumenyera mu biyago buri kurakorana n'abantu apana vya bintu ngo telefone umuntu ngo kuri media ugacumubaza urumva je aho ntandukaniye n'abandi ni vya bindi uzubona ngo kuri radio kuri television ngo na telefone naka none ngo ibi bimeze gute namaze kumenya ko ndi kunkora ikiganiro bro bivuga uko nyene no ndiko mvuga nk'ubu nka wewe nk'ubu two telefona ngo Dramati tukamubwira ngo Dramati none we vyagenze gute kugira ngo bagombe kugufunga vyagenze gute akamenya ko ari kuri media bro acashiraho urukuta hari ibintu atavuga kabisa urumva nivyo aza kuvuga ukuri araza kugupindisha muga uganiriye nawe turuko tuvugana nawe inbox bisanzwe tugutera inkuru niho menyera ukuri rero kujya kuri ndakwigumiza mo je sinshoka ndabivuga urumva kuko nibi vyakoresha umwanya yonza kuba ndi umuntu agomba kubivuga mana arabivuze kuri Wakalight TV ndavyigumiza bivugira iwawe nari kubivuga kuva kera ubona bimaranye igihe urumva mugabo nca ninumiye hajogera umunsi usanga habaye ikintu kijanye na bintu bibi byarabaye ukuntu wenda kazi canza rero nkababwira rero ibi bintu nubwo mubona bije kumenyekana ubu ariko ino byaratanguye ukuntu bigenda ukuntu urumva ndashaka kuvuga byinshi nk'ivya ALVELLA twamenye wakundana ALVELLA muhimbare ALVELLA sigafise umusheri so yamusigiye ujya muduga kandi bivuga ko ALVELLA ari we yawuguze bivugwa nande iravugwa nyine amakuru y'amayiti kiri ndi kunakubwira ibirivyo ALVELLA afise umusheri we yamusigiye agende iyo modoka uwo musheri we ntakibaye yaragiye ari hanze yaragiye hanze camusigiye modoka urikura vyumva ariko ubu ari mu artiste bafise ingendesho ego ivyo narabimenye ndicecekera ni na ALVELLA muri no mwanya ariko aragirizwa kuba ari kuba mu atari ko arakora cyane nyine nkuko yakora atari muri management ALVELLA kandi hari akandi gakuru namwumvise ko katari keza mugano mandiko ndamumerera ubufureka ndavyinumira yerekana vyinumira no kuvuga ngo turamenya amakuru menshi turamenya amakuru menshi Ndagitse muzukuri bahora bantelefona ngo wewe ngo Starboy ngo wewe ngo ivyo uriko uravuga nibiki ni winumire ntazo n'imikigani jeho baramaze kumenyera baramaze gufata cyane umusazi reka nyine yivugire umusazi bafata ko umusazi mugani bamenye ko ivyo mariko nababwira ari ivy'ukuri rero no kuvuga ngo ndamenya amakuru nkinumira c'est vrai hari inkuru sho kuyimenya sinayimenye vyimbitse ariko ndinze fata nkayivuga kuri waka nk'ivya D1 na drama tuheruka narabivuze sanga harimo ivyo nibeshemwo ariko vyaciye bituma kuba kuna koze higeganyo vyaciye bituma rero menya ukuri ukora iki cyana kora ikindi ndabaha rero ukuri kwimbise navuga ati bijya navuze je muri kigeganiro bijya anye nuku ariko ukuri kwavyo rero kuzuye nguko ukora vyumva bon inyuma yaho hari n'ikiganiro cha Tirose Mfalme nakoze yagirizwa viole urumva
Tirose umwe arara mu mpimba ubu yaravuyeyo umukuru w'igihugu yaramurekuye share kare ari muri baje bagira ikigongo urumva rero bimaze kugenda uko Tirose acarandondera arambwira ati bugi iyi nkuru wavuze nivyo harimo ibiri ivyo ariko harimo ibitari ivyo carasubira ndakora ikindi nababwira Tirose arazampa amakuru nyena ashimire president mukuru yamufunguye je senze mpamvu atari ko arashimira president rero mu ncamake kandi ni benshi barekuye farsi nawe nyene yararekuye kandi farsi azosubirayo nakazi kiyo reka ni numere mbanda bijya vyuma zobiri habukebuke none abirihira hehe nambandanye tu none Bere Chris nako batamu abakoroye Bere Chris nibo murekora atarumvirizwa urubanza rw'enterura yacu yabe yarumvirijwe byari kucamo neza byari koroha kuko bari kuraba ati mbega icakira mwagiriza cyahe ntikimwagiriza umwe bavuga kumwagiriza kumwagira ama bakamenya ukuntu baca babigenza so ati bakamurekura canke bakamusaba gukora ibindi bintu mugabo nibaza ko nawo nyene ari kurekugwa rero mu ncamake nuko niko ibintu bimeze je amakuru ndayaronka bro ndayaronka kabisa tuje kuri neza na neza ku bahungu bawe bavuye muri Wakala TV baja gukora ivyabo baratera imbere kuko uno munsi wabumva impanuro y'umuvyeyi nka AKES ati cyangwa birashikuka n'abahanura ukajya inbox ukababwira ati bugi ibintu muri ko murakora si vyiza n'abamukore nk'akaroro dutangurire kuri inde benshi baciye wawe ni benshi ubwo jewe umuntu muri kino gihe numvuga ko ariko arambabaza cyane ni Landry akwabaza gute kandi ahari ameze neza afise ingendeshwa ariyo nafise amahera nta ngendeshwa ariyo ajya yose n'amabanga dusanzwe tuzi sivyo ariyo ni tukura nziza cyane mu ego mugari ari amabanga yose nayo dusanzwe tuzi sivyo ego rero n'amabanga yuko afise imodoka cyane bon n'amabanga nyene dusanzwe tuzi navuze ati aba bo muri entertainment inyuma y'ubwo buzima ubona babayemwo hinyegeje vyinshi none ntwari uzi ko nawe nyene Alvera afise umuduga none ubizi gute yuko awutwara gusa nk'umudereva uramaze kubona carte jaune yiyo yujya muduga ni nkuko je no hagarara nkavuga ati ariko umugabo aguhaye sinko ucishira ku zina rya umugabo umusheri urumva abo je n'umukobwa umpaye imodoka nakubwira ati hindura carte jaune ushiri waje ivyo rero nivyo babwiranye peut-être behind urumva tudashoboye kumenya je nagiye ndaho gusigira none ko twabonye wema manager wa Alvera posting twe twibaza ko ari we ahubwo mutayimwe umuduga ariko yaraposting gute yotamwe umuduga Alvera atarawutamwe linoji hajya Alvera ashobora kumukunda cyane kuruta linoji kwera ko Alvera aririmba gospel uriya mudamu nawe ari muri gospel yaba ari umuhungu twari kubivuga uko onye mugana naco reka tubana dukuvuga rero ngo Landry uri kuraraba rona je narashaka cyane ko Landry agira ikibanza iki kibanza turiko turabona mu Juste Gaël Juste muri no Miss ararenze urumva iki kibanza turiko turabona mu Juste Gaël tukakibona mu basinde bro je nuko nakora ama interview je nuko na je sine donc si nkora interview wewe ukora voix off je nkora ama voix off tu kandi ni sawa ndabishima ko biri koze mugaje nkoze interview ndisir ko hari abantu benshi ngaha bubura akazi hari abantu bubura akazi cyane tukagasangira kuko je nejo naratelefonywe nishira hamwe sanzwe komeye ngaha mu Burundi ni muri Wakala TV yego twebwe rero dufise ibi turakeneye yuko ugira ibi ezuranta munanje ntuzi ko n'umuhungu ndavuga ati binunyikire kuri WhatsApp ndabibona ndavuga ati iyi content yiza kuronka Juste Gaël vraiment dari gutwika yobana yiri imwandikiriza amateka meje sini mu content kandi ndashima kuko zijya views Juste Gaël aronka agenda zironka kuko genda hari ibiganiro nkora mu minsi 2 ugasanga kiri kuri 40 mu minsi 2 urumva ndabishima cyane rero nukuvuga ati haba hari mwakantu ko kugara aho ndiko ndavuga Landry haba hari mwakantu ko kugara ko kubona ibisino bikora ibisino bigira umuntu amurondera ori ibintu just twiruka na content do amahera nukwirukangana na content umuntu imuha amafaranga none Juste Gaël c'est vrai na Juste Gaël hari byinshi namufashije agitangura ico kirazwi nawe nyene ubwi warabizi hari byinshi waramuhamagara muri za content zawe ndeke tureke nico jewe nije novuga yuko na mu influence bwa mbere namubwira ati bro byo kuri YouTube ibyo bintu byo mu radio nta bizogushika ja umukubito ntaho bizogushikana ja ku ntuzenya ja kuri YouTube urumva AKES nta kamera mfise ngire gute namubwira ati kamera turi nazo ingo tuguhe urukura vyumva rero mu ncamake no kuraba nyene undi naomba baza nikoresha umwanya umengo n'umusatsi
wowe aravuga ati je niko niyubakiye izina ryanje ntegezwa kubibamo kujya siko rero hajya umuntu abonwa n'abandi rijya zina giwe ntakwiye kuryubaka kurya kwe oya kandi koresha umwanya hajya arusha chance Landry koresha umwanya arusha chance Landry ndetse n'ikiganiro cyakoresha umwanya kiba kiryoshe gukurikirana kurusha cha Landry kuko Landry ari more than serious ari serieux cyane akubaza ibikenewe ni point kuri point ukishura point ariko koresha umwanya arafise kurashiramo n'ubuntu bwa comedy arashiramo utuntu bita utubirya urumva bigatuma nawe uri gukorana ikano nawe ukumva uryohewe kuko kubaza umuntu bigatuma ikiganiro muri ku radio sico kimwe no kuri TV online nuko rero narabe nyene yikebuke areke kuba muri bijya burya buzima bwo gupanga inzu y'ibihumbi 100 ndo hivyo tu koresha umwanya yapanze inzu y'ibihumbi 100 none nanga mu ibihumbi 100 ino inzu ni nini inzu ni nini kote yino ibihumbi 100 ninde yakubesha bo biretse kunganya na hari yamwebwe muba mugabo still ni ntonya tu kabisa yes kucerekeye show yararangiye Dramatina yigeze gupostinga aravuga ati cyangwa navuga mu interview atandukanye nagenda kurikirana je bahora bavuga ngo sinzotegura amashow mugabo birabaye nka show Dramatina rigera tegura akwijya show yitiriwe wewe nubwo ko nabayigiyemwo babanagiye kwera Dramatina yitiriwe wewe ariko tukuvuga duti 70% si Dramatina oya 70% n'abandi bana ego si Dramatina hanavuzwe muri rya joro ko Dramatina amipro wabana afunzwe munyuma bararikugwa nyuma ya Mr Champagne bon juste bijya narakoze igano je ndabisigura baje bazindukiye kuri park afunzwe twe nitubimenye kuko bazindukiye kuri park Dramatina nani bazindutse bitaba ubutunga na Mr Champagne biranashoboka bakaba barafuze kuko ijya dossier ni dossier nini mu ni dossier nini bajya abantu bro urazi gukorana n'umuntu witwa mu mafia te hari umutipe ngaha mu Burundi yitwa mafia uko nyene nta wuzi irengero ryiwe kandi umegararirimba mafia ari manager wa Diamond muga w'umurundi ungahanye urumva umuduga barimwo bawufatiye aho vers mu gatumba umengo ni manibeshe ahantu nyene mwishamba tu umuduga barimwo basanga umuduga bateri iri hanze niki bagize ikiriyo batazi ngo ikiziga kiri he yani ngiye usanga ari muzima no byoshoboka ugasanga yaciye ahitamwo kubera ibisanga vyinshi yaciye ahitamwo gutakara kugira ngo ntagire gute ntaguma arondegwa kuko dejurinze witwa mu mafia urumva bro mafia tumbe kwa nco icarico aba mafia ni bana nabamesha nico kimwe nuko hari abaririmbyi twagiye turabura ngaha batakaye so kuvuga ngo naba mafia mugabo hari abatakaye tutacumva n'amakuru yabo hariho bayakuba baririmbye kiradodora hariho salji ni benshi novuga babuze kabisa tutazi n'ivyabo me gukorana n'umuntu basi nitumwite basi mu mafia ugiye PCK ariko basi afise akantu ku mafia muri we meni ni kwishira muri diski komeza na dossier mbi ku bantu bamwe palmarès mbi urumva no kwishira muri danger itagira uko ingana rero mu ncamake bajyanye barabajijwe kandi umenye ko urubanza rudahora rushoka ruhera aho nyene umusi barashoye ko bari ko baridegemvye cyo kazi ukazubona birazutse kandi ukundi ko dossier biri kwirakurikira bari ko barafata inkuru zose bazishira bazikusanya rero mu ncamake no kuvuga ati wait and see kandi kiye giteramo burya nticungutse ubwerageje kuraba igiteramo kitagira sponsor muto voilà umuririmbyi azotwemeza nuzotegura igiteramo tukabonamwe ama sponsor apana ngo haje umutahe wundi muntu kuza gukora igiteramo aho we ntacuba wategura rero igiteramo kitagira sponsor cyo kunguka gute amafaranga ku mujyango amafaranga ku mujyango ni make 15000 par personne n'abantu babari hajya n'abartiste watumiye abari benshi ni make meje naravuze mu kiganiro navuga ati amafaranga bahaye divoice kuko ibatahaye D1 kandi ndazi ko giteramo iyo bagitumira abarundi gusa akagitegura neza agacashira muri B-face na B-face cyari gukubita urugurumva cyari gukubita cyane mugabo
mugako yari pisikengera yashatse gushiramo bari abahungu biwe bari nyene bari muri Tanzania bajya abahungu biwe sha base abahungu biwabo muri Tanzania reka tubifata uko onye pete tubifata uko onye mugabo jendi siri yuko kiya giteramo nubwo ujya divoice atari kuza bajya abantu baje nibo bari kuza nyene muri kiya giteramo nta muntu ujya divoice nta muntu yaje muri kiya giteramo ngo ne kubwa divoice o divoice nungwa mu Burundi ntazo reka jewe nawe tumuze ko turabantu bo kumbuga abantu muri industry nyene baramumenya cyane cyangwa bari abanyabuyenzi bikora challenge ego bajya abanyabuyenzi usanga bari kumbuga baramumenya ariko bidasigura yuko boja muri concert yiwe kuko ujya anye nta kintu arubaka muri entertainment tuve mu muziki novuga yuko mu myaka yeze n'ubu urabona umuziki wacu uri kuraja hehe ugerageje kugereranya n'imiziki mwakoze no buka Big Fizz ari imbira 200 300 aho kuri biso na biso aho kuri dosa hamwe bategura ntuzenya baro bategura ntuzenya sosokeye apana mu buyenzi mu haje kuri 5 apana ahanye na mu cibito aha mu cibito ukuvuga ngo Big Fizz kijya gihe yaraza karirimbira 300 200 400 ariko no munsi ushobora kumva bahamagara umuntu nka The Ship Star Boy umuririmbyi no YouTuber gusa ariko kuza gusa gukuvra igitera mugasanga baramuhaye 500,000 umuririmbyi akaba ari muri valeur ya 3 millions 5 millions urumva biriko birafata inzira kamera biriko birafata inzira ego muncha make ntawo bigaya biriko biraza vraiment yes la fois passée twaravuze ikibazo cha Moni ya Frere impamvu ataronka amashow cyanye akora amashow kumbura kuri amafaranga kubera ko afite indirimbo nyinshi zabaye nziza ndetse zinaryoshe ariko inyuma y'ikigano twakoze twamubonye kwa Dramati na nabonye n'indi afishe ariko rino jaramuhamagaye hariya anye tuvuge ko kigano twakoze ko ari cyo kumbure cyakanguriye bari abantu bategura amashow cyanye nubundi biracari hahandi nyene kuri Moni ya Frere aracakene Moni ni vya bindi nyene kandi aheruka gusora indirimbo iryoshe vraiment cyane gose ya ndirimbo iraryoshe cyane na video ni nziza mugabo urya ntiyaje muziki afite target y'amashow oya kabisa ari no mu rukundo n'uwitwara intoki niyo mpamvu nakubwira nti ziga show uriko uramubonamwo ni kubwo gukuza brand urazi nakubwire reka nakubwira baririmbye ukuntu tumeze umuririmbyi iyo ubatse hit imwe ukubaka hit ya kabiri ukabona ntibari baguhamagara amashow ucutangura kugerageza kuraba ahantu hari amashow urumva ukagenda ugafumvuga ati je ni mu mpede placement gusa nze basi babone yuko nshoboye bambone ku ma stage ibire naho bitandukanye na bimwe D1 yagira last time akora ibiteramo byo kwinjira kubu kubuntu urumva bijye no kubwo kwibrandinga kugira ngo amakampani ko yateguye yo kubuntu ngaha mukina ategura y'amahera mu ruziba yari y'amahera okay navyo namenye byo mu ruziba ni kugira ngo aya ma brarudi ahora ategura ibi bya summer time ibiki n'izindi concert nyinshi zo aziba babona ati bwabo ndi wa muntu arafise fan base aheze ahamagagwe mu biteramo urumva ariko kuvuga ngo Monia ngo hari igiteramo amaze kuronka nihe urigera ubona kuri afishe Monia ariwe many artist bavuga many artist ico giteramo nikiriye ntaco nivyo mu kabari ntahamagagwa bagwita ko dutwe twinshi nivyo byawurege byo mu kabari nivyo mu kabari ntahamagagwa Monia nagashawe wumva none tuvuge ko Mona Warda aruta iki Moni ya Frere kuko gerageje kuraba Mona Warda na byinshi afise kuri Moni ya Frere aruta valeur narabivuze kuva mu mwaka uheze naravuze ati Mona Warda aruta valeur Monia raba kwanza CV ya Mona Warda ntayi afise CV ariko kubikogwa ntaho bisaniye na CV ya Monia urumva Monia aracafise bijya bintu byo mu isite cyane urumva Mona wanashima Monia arusha Mona kuririmba kuva ngaha gushika no muri viri gwenda ufukana Monia ararusha Mona Warda kuririmba cyangwa ugenda kuri marche de crap kuva ngaha gushika muri viri gwenda ufukana Monia urumva amurusha ibikogwa amurusha n'ibintu byinshi amurusha ariko concert akacamuje concert ikindi naco akwiye kumenya inyuma y'ivyo vyose cisha umuziki wo mu Burundi ku rugero runini umuziki wo mu Burundi urafise ikintu cutugwitugu of course urumva rero Mona narabe kwanza ari mu kagwi kahehe kabancuti ya bose bazomufasha iki bazomufasha gutwara taxi kuba umutaxi wuma nivyo bazomufasha urumva
ba Landry bazomufasha iki ko Landry n'ubworo nk'aba banyarwanda bugaruka ati ngo dutegurira ibiteramo yogena kurira kwa Moni urabona wowe kundanye rero Nandi Noji ngo basi nawe urumva ntamenya ati ahubwo umuririmbyi aje mu Rwanda reka ndabukunda muhuza na Moni abagire collab n'iki akiruka ahubwo ndamuhe Valère Moni aho umuririmbyi ndambwiye ati Moni akugira aje kuririmba muri iki giteramo cawe ni miliyoni 4 acagenda ati nayo bamuhaye yisoda acagenda akabwira Moni ati nzoguha amafaranga ya transport uze mu giteramo raba rero akagwi urimwo ni kabande kariko kagufasha iki nico kiriko kirica ubuntu bw'ubugwibu ariho n'ikindi kintu nabonye usanga umuntu bivanye n'akagwa arimwo cyangwa management yiyo ugasanga ba bantu bakorana kera aciye abata ugasanga kari akagwi cyangwa dufate management mu artiste kanaka ubwa mbere bataraba manager biwe yarumvikana nabariya mugaba yajya kubera baje baba manager b'abantu bankana batazi ko industry ya twese ukajusanga hari abantu bakumiriye bigatuma ubwo umumengo uri hahandi ugaragara hahandi burya no kuboneka kuri televiziyo imwe buri gihe si vyiza rejiri ya televiziyo barakuza ba vyiza ijya TV bro ico ne kintu kiza cerekana yuko twa tuntu tutugwituguye uruguru ni kintu kiza cerekana yuko we ntukeneye kwiyagura wowe nimbuzi genda umuririmbyi wa bose w'igihugu umurundi urumva abo mu mugambwe kanaka barankurikira abo mu mugambwe kanaka bakankurikira urumva rero ko nkurikiranwa nabo mu idini kanaka nabo mu idini kanaka kubera iki naya ma TV yose ntoya jako kandi kirazira kugaya TV kirazira kugaya TV ariko muri kino gihe biko biragaragara ku artiste bamwe niyo mpamvu Valère yabo sangari urumva niyo mpamvu hakukora ku kiganiro kimwe ufu mubihagarika vyose urumva nubwo muboneka ku TV imwe bone kino vugwino hose tamba kizira ibintu byo kwifunga niki uhuye nabanaka ahantu ntugomba kubayagisha ni mukeneye kuramukanya ni mukeneye cyari abantu twavuga n'aba artiste ari babone niriwe ndavuga izina ari muri utwo tugu no musi duhuye atanamvugisha mugakera bo bavuga amazina je muhanda bavuga barakanyarirwa none amazina yabo bayashizeho kugira ntituyavuga rega turira kuri ayo mazina yabo nyine ari muri ako kagwi ugasanga nakuvugisha kwivira none wonye arazi muziko mu Burundi uko bari ubugugu kandi ni benshi urazi Bifesi cyarusha abaririmbyi benshi kwiyorobeka arazi kwitwara nyine yorobeka mu Bifesi ari yorobeka nubwo mwamufitaniye beef aragusanga aho ri brother uko sa arazi yuko jaza arazi ko jaza ukeneye uko poa bro kandi akicisha bugufi cyo kimwe na D1 na wenyine nubwo kwicara ngaho kamuponda ejo muhuye akubwira ati bro respect awe wandanye ibikorwa bya bari abaririnzi vraiment bameze uko kandi kirafasha kiratuma ejo bafasha kwikora ku muri santalezi kandi abaririnzi igutahura hari ikintu kimwe urabona nkaje wa content niko nakora uno munsi na content mu myaka yahera yarafungisha abantu ibintu je namvugira kuri Mendi mu myaka yahera byarafungisha abantu ubivuze bace bagukatishiriza convocation ivyo nivyo vyatumye Natasha nawe nyene bamufatira ama media amwe abajournaliste bamwe ati utumuvuze aratwitwari baravyihoza rero no kuvuga ngo ubu aba artiste baramaze gutahura ati umuririmbyi nuwo kuvugwa wavugwa nabi wavuga neza wavugwa nabi vugwa rero no kuvuga ati ivyo bintu vy'utugwitugwi biriko birica cyane biriko kandi vyicira bonyene kuri bonye ejo bazobibona batevye bazobibona bamaze gusesa akesi mu gusozera mbonye invitation ya Amede akina cinema ngira kuri bukwe si Amede akina cinema ahubwo ni Amede director wagira kore Maria Amede ariko arubaka inzu yiwe shaye ntore ntende Amede ariko arubaka inzu ko arubaka inzu misi mitahe nyene bamuhati twandikire cinema ugasanga ariko arakora bakimwa film ariko bararusha amafaranga baririmbye mahera bariko barabona inzu nziza fresh ibintu biriko biragenda neza naho nyene ngira ngo after azoca arongo bavuze ngo arongore kabisa ngo yashaje arashaje uriya mugabo Amede arashaje kuva mu Busiti adandaza limitere yarakoze Busiti aja kudandaza limikashi aradandaza limikashi adandaza limikashi yongera abo mu City at the same time mu nyuma atangura kwiruka inyuma y'abasineaste vraiment no bazira muri kajya kaduga kaka wishi kiwe yironkeye kucuya ciwe Imodokari akaba ariko arubaka inzu ni bon ruma kukoze uraronka
ni bon vraiment nivyo gushima ariko muririmbyi uzokumva ati bimugi nivyo vyamwishe AKES je no gushimira kwanza merci beaucoup wananye kudushigikira wakanye ni bandanye gukora nyene tujya tuntu nyene nitwiza sometime nakwe turatuma tumenya ama content sometime merci beaucoup kandi nawe wenda gushimira cyane ku kuntu ugerageza kwisambura mu kuja hirya no hakuno nakubonera mu donc ni ukorera hose ni vyiza cyane kabisa Imana iguhezagira abakunzi ba Star TV entre ntaraja kure trois pieds niwe yigeze kumbwira yabonye uri kushikiriza ikiganiro trois pieds mukameraman wa Kalaiti no yigeze kumbwira ati ndumva Starboy hari ikintu kinini cyane arusharanze promote hari ikintu kinini cyane arusharanze promote wariko ukora ikiganiro kijanye n'ivurugu zabaye muri Dunda na Buja FM nho yambwiye iryo jambo navuga ati bwa undi Starboy nawe nyina ariko araza neza je bambwira ngo je n'umwana ngo ndacari ku maberebere nkavuga ati ndacari umwana ariko ninywere nawe nuko rubereke ku umwana bashobora yes reka nabashimire abashigikira Star TV please mwene mushigikira wa Kalaiti TV bari mu bantu uvuga ko banshigikiye kuva ku ntango yanje aho ngeze no munsi nabafisemo uruhara kumbure ni nategura urubanza nakwiza 100 ndafise akantu nubwo batakazi nzo bashikiriza nka wa Kalaiti TV canke nka AKES don reka bigume ku mutima umunsi kwa kugira 100 nibaze ko muzobibona bizogaragara Imana ibahezagire mwese mudushigikira ndabwira ko ndabakunda cyane murakoze merci